Vyongeye ibiro bikuru bijejwe rusansuma bizobandanya ibikorwa vyavyo kugira ngo bize bisohore ibiharuro fata kibanza imbere yuko uno mwaka w'ibihumbi 2024 uhera. Ubwa mbere utanguza icese kuri uno munsi uri hejuru igenekerezo rya 2022 gitugutu ku nshuro igira 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Koresha ibiharuro vya rusansuma nguru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi no mu gushigikira indero mu gushira habona ibiharuro bijanye n'ivyo ikeneye. Ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu mu Burundi bigiwe imbere n'ikigo INSB bihimbaza ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi guhera ku igenekerezo rya 20 gitugutu gushika ku igenekerezo rya 20 munyonyo. Nk'uko bimaze igihe biba guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu bitanguje icese ku nshuro ya 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi kuri kino civugo. Ukoresha ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gushigikira indero mu gushira ahabona ibiharuro bijanye n'ivyo ikeneye. N'ukwezi rero gutangura buri mwaka ku igenekerezo rya 20 gitugutu, igenekerezo rihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatiro mu ntumbero yo kubiteza imbere. Usozerwa kandi ku igenekerezo rya 20 munyonyo inyuma y'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro uba buri mwaka ku igenekerezo rya 18 munyonyo mu ntumbero yo kwibutsa abayobozi ingufu bategerezwa gushira mu gutororokanya, kwiga neza no gushira habona ibiharuro bisukuye kandi bigezweho. Batumire bahire muti none kuri ino nshuro igira 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi bizokora canke vyerekane iki. Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi bikurikira. Ubwa mbere utanguza icese kuri uno munsi uri hejuru igenekerezo rya 2022 gitugutu ku nshuro igira 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho z'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubugira kabiri uhimbaza umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho ku igenekerezo rya 18 munyonyo kuri kino civugo. Gushigikira indero mu guteza imbere gutororokanya no gushira habona ibiharuro bijanye n'ivyo indero ikeneye. Usozera ku igenekerezo rya 20 munyonyo kuno kwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu Burundi ku nshuro ya 13 mu ruganda ruzokwisunga ahanini kwerekana ibiharuro by'ibisata c'indero
bizova muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi igihugu cacu kiriko kirarangura. Hagati y'ivyo hazobaho inganda zitandukanye zo gukahindurihiriza ubumenyi abakozi mu bisata bitari bike mu bijanye n'ubuhinga, umwuga n'akarangamutima mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu gihugu cacu c'u Burundi. Hazobaho kandi kwitabira no gutunganya amanama ategekanijwe haba ku rwego mpuzamakungu, ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'akarere ka Afurika y'ubuseruko no ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi. Vyongeye, ibiro bikuru bijejwe rusansuma bizobandanya ibikorwa vyavyo kugira ngo bize bisohore ibiharuro fata kibanza imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2024 uhera. Hazobaho kandi n'ibikorwa bijanye no kubandanya dushira ahabona twongera dutororokanya ibiharuro mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya dutororokanya twongera dushira ahabona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tutibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora. Bafasoni bashinga naye batumire bahire kuri uyu munsi uri hejuru, ikigo cy'igihugu INSP cifuza kubashimira ku nguvu, ubwira no kwitanga mubandanya mwerekana kugira ngo ibiharuro mfatiro na ndangashusho biboneke mu gihugu cacu c'u Burundi. Twese dushira ingufu hamwe mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatiro, mu gukoresha ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, no mu gushigikira indero mu gushira ahabona ibiharuro bijanye n'ivyo ikeneye. Ni kuri ubwo butumire rero kw'izina ry'ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu mu Burundi, no kw'izina ryanje nyene nuguruye icese ku nshuro ya 13 ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatiro na ndangashusho mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire.